Ndabaramukije. Ku mazina banyita Jado Uhuru. Kuri bashasha baje kino channel, please consider subscribe. Ukore subscribe, ukore share. Kubaza kunyurwa n'ikiganiro ngira nkore, muraza kumfasha mukore ico bita comment, mume iciyumvire kugira tubandanye dukorana neza cyane. Ati rero ino video ndayifashe nisunze iki shaka kuvuga iki. Titre y'ino video yitwa Kuki Abarundi kenshi bisanze muri Tanzania usanga bafatwa ukuna kuriya nuko ahe swat abafise ibyangombwa bagoresheje, hari uko bafatwa, imyidogo ni myinshi, hariho abinjira mu manyanga nabo ko bafatwa nuko. Ariko icimviro kivuga buti Kuki ibice byinshi kwijana by'abarundi bagiye muri Tanzania swat barengana canke bahagiye usanga bahagarikwa cyane n'igipolisi, hariho abafungwa, hariho abatanga ruswa kugira afungurwe, ibintu byinshi. Akarorero sinja kure, jewe biramaze kushika nk'icyo nka zibiri. Amahirwe nagize sinafunzwe, ariko natanze agaturire kugira hano uri mu rugendo hari ibintu bisabwa gukora kugira wikingire ubandane. Nukuvuga ko igihugu ca Tanzania mu mateka gushika uno munsi biravuga ko nta mishamirano yigeze ihaba hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania. Twamye turabagenzi gushika uno munsi, hari ibikorwa remezo uno munsi igihugu cy'u Burundi na Tanzania bariko bakorera hamwe kugira ibihugu byacu bitera imbere. Ariko ikibazo nuko kuki umurundi agiye muri Tanzania afatwa ukutameze neza, tutishimiye, benshi baridoga. Ni kuki biba iciyumvira? Ni gute leta yacu ndetse n'iya Tanzania batogira igihe bicare bige ku kibazo swat c'abarundi binjirayo batafise ibyangombwa, canke abarundi binjira bafise ibyangombwa, ikibazo cyo gufatwa nabi rimwe na rimwe kikavaho burundu. Nukuri imyidogo ni myinshi, nkuko nabivuze naje bamaze kushikira inshuro zishika kuri zibiri. Bitandukanye n'ibindi bihugu duhana imbibe, u Rwanda sinzi abari yo kuntu bafatwa nabyo. Abari kumviza kino kiganiro muri commentaire mutwandike mutubwira ati mu Rwanda rimwe kabiri gatatu bigenda uko, mu Buganda uko nyene, ndetse no muri Kenya uko nyene. Mugabo na focus yuze ku gihugu ca Tanzania. Kuki swat igipolisi caho swat mbese n'abene igihugu hari ukuntu nyene umenga badafata neza ababanyi, kandi dusanzwe tuzi hari ikintu citwa ngo ujirani mwema mu Kirundi, ati nababanyi beza bafashanya muri tunaturiya hano. Ego nibaze ko n'abarundi bamaze kugira ivyo bibazo, muje muri commentaire mutubwira ati vyagenze kunuku kugira ejo hirya y'ejo tuzokomeza dukora video nkizi, ngira hari ico bizofasha bizokungura ndetse muri kazoza. Nuko rero kenshi na kenshi bikunda guhera ku mupaka w'u Burundi, barakugongera ukinjira cyane rero iyo ufise passport nshasha itaraja ko ikidodo na rimwe. Ico gihe ku mupaka uragira ikibazo, bikaba ngombwa kutanga igiturire. Je byaranashikiye ku mupaka gushika n'abanambira utwisuza ukuntu umeze, ngwengura umukongomani biteza gusiga amafaranga $50. Ariko ndisigura babona ndi Murundi, bigenda nkuko byagenze ndabana. Ikibazo ni kuki ivyo bintu biba. Barundi bagenza nje maze gushikira, wavyitwayemwo gute? Ni igiki wosaba leta yacu kugira ibibazo nk'ivyo bihagarare ntibizosubire? Hanyuma n'abari mwa bino bindi bihugu vya Zambia, Zimbabwe, South Africa, abariyo bose turazi imyidogo yayo. Abari nk'ivyo bihugu nabyo muduhe amayide, muduhe ivyumviro, mutubwire uko bimeze, nabyo tuzokora video yavyo
petetre ngira abarongozi bacu bashaka kuzogira ico bakoze mu gihe bazoba babonye ivideo nk'izi zagwiriye. Nukuri birababaje cyane nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko twita East Africa Community. Kuba community canke kuba united ni muba mukoze ikintu kimwe. Nukuvuga ko ico kintu mukoze kimwe kizana ubucuti bigatuma mwegerana, ugasanga haro intambamyi zo mundi ubuvuye mu yindi region ashobora kugira mugabo uri mu uwo muryango adashobora kugira. Amatwa dusumira mu Buganda abarundi bariyo ibibazo bishobora kuba biro mu gasumurengera Kenya nkuko nyene mu ino minsi iheze hari byavuzwe mugabo gushika no munsi byaraheze ntikibyumva nkuko twavyumva. Mu Rwanda nta munsi numva ibibazo nk'ibyo ngana uko narajayo ngo ngire experience mugabo nuko Africa DC yoyo ni bibazo nkaho none avuga ko ambasade dufise mwa bino bihugu tunyanyaswa gose umenga akazi kabo sinzi ko agataho mbabarire singaya akazi bakora ngiyabyo ashaka bakora twebwe abantu bato ntitubimenye mugabo ibigaragara navyo bikeneye kuba byinshi ku buryo atamnashaka kunyanyaswa. Nuko rero cyane twahagaze ku kibazo ca Tanzania afa pasi vyabaye ya ku mpamvu z'ubuzima igihugu cacu none se gucacu gusa ibihugu byose hageze kuja kwisumamo uraja kwisumamo kuva kera manamba byose abarundi baratemba bagiye kurondera umukati. Rero sinumva impamvu kuko amatunyanyaswa nk'ubwo buryo mbona umenga hari ukunyene bitameze neza abarongozi bacu bakeneye kwicara bagakorerako. Sino twara umwanya munini cyane ariko muno mwanya mutoyi ndibaza ababonye no video barashaka gupartage no video bashasha mwino channel mukore subscribe mukore abone kugira tuzokora video nyinshi cyane gose twisunza akarere kacu ka Afrika y'ubuseruke ndetse n'igihugu cacu tuzoza turahana ama update. Iyi channel cyane ntabwo ikora ku bya politike gusa mugabo ikora kuri rusange ibintu byose ama video reactions tukoreye muri muco bita entertainment mu muziki muri sport byose tuzogira ico bita uruvangi cyane nkuko nababwiye ku mazina nitwa Jado Uhuru. Ayo n'amatazirano amazina y'ukuri nayo uwifuza kuyamenya yayambaza mu nyuma. Nuko murakoze ndabashimiye bavuga ngo hajyane murakoze cyane kubaza kubona ino video n'ukuri ndabashimiye muze kuyisangiza n'abandi mwongere mukore ico bita partage. Murakoze.